muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi radiyo ijwi ry'Amerika murayikurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ariko rero ni mujye no kuri internet eshatu radio yacu voa.com, kuri YouTube no kuri Facebook VOA radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Murisanga rero koko duherutse kuganira ku bibazo n'uburenganzira by'abakozi bo mu rugo mu Rwanda. Muri icyo kiganiro umwe mu banywanyi b'ijwi ry'Amerika witwa Kana Aster yadusabye gushakira umwanya n'ibibazo n'uburenganzira by'abakozi bo mu nzu mu Burundi. Ni mu mwumve. Nsanzwe ndi mu gisagara cya Uvira muri Kongo, ariko ndi Umurundi. Abakozi bo mu rugo turarenganwa gose. Uno munsi baba bavuga ku bantu bafise amakontra n'amashyirahamwe canke na leta. Mbega se tweho tugira ubwiyumvikanire n'abadukoresha. None se siko bigenda? Ntibiyumvira kudubwirizwa canke ngo hari impinduka ibiciro no bidukorako. Ubwo ko ntiturenganwa, mwo turonderera hari ishyirahamwe rihurikiyemo abakozi bo mu nzu mu Burundi. Mwo muturonderera urongo iryo shyirahamwe bita Katede Burundi, tukamwibarizana n'umuzi wa mukora. Uwo ni umunywanyi w'ijwi ry'Amerika witwa Kana Aster. Uko rero yabidusabye twabikoze kandi tubona koko igisubizo cyiza. Uyu munsi rero twabatumiriye Manirambona Richard, uhagarariye mu mategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha Katede. Ni ukuvuga mu Gifaransa Collectif des associations des travailleurs domestiques et celles des employeurs du Burundi. Manirambona, uraho neza? Amahoro neza. Urakomeye? Turashima Imana n'ukuri turakomeye, imeze neza. Ikaze muri iki kiganiro, ariko kandi ngushimira cyane umwanya uboneye abanywanyi b'ijwi ry'Amerika, nibo babyifuje ngo mwiganirire. Iki kibazo nicyo nkunda gutangiriraho iyo turi kuri bibazo. Umukozi wo mu rugo ni muntu ki? Umukozi wo mu nzu akora iki? Murakoze cyane Thomas Kamirindi. Hanyuma umukozi wo mu rugo ni umuntu nk'abandi, yavutse nk'uko abandi bose bavutse. Hanyuma bafite imirimo itandukanye. Abakozi bo mu rugo hari abakora ubuzi bwo guteka, hari abakora ubuzi bwo kuraba abana, hari abakora ubuzi bw'urupangu bw'isuku, harimwo abanyezamu, harimo babandi usanga bakora mu tubotike no mu buriro buto buto na bunini, hariho abusanga bakora mu bubare butandukanye batagira amakontra, hariho babandi usanga arabungere, abandi bose usanga bakorera abandi utubazo dutandukanye two mu ngo. Abo bose n'abakozi bo mu nzu. Rero muri rusange rero umukozi wo mu nzu ni umuntu kirumara mu muryango, afise akamaro gakomeye cyane, kuko ingo nyinshi zirimo abakozi bo mu nzu ubuzi bwinshi ntibwogenda neza. Ubu se mu Burundi muzi mugereranyije igitigiri cy'abakozi bo mu nzu baba bahari? Abakozi bo mu nzu mu gihugu cy'u Burundi n'abatari bake, ariko mu gisagara cya Bujumbura twari dufite ibiharuro by'imfatakibanza mu mwaka w'2009. Twari dufite ibiharuro by'imfatakibanza biri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 120.
aho hari mu gisagara cya Bujumbura gusa. Byumvikana rero yuko mu gihugu cyose abakozi bo mu nzu ni benshi, kandi twabasiguriye yuko bari mu bisata bitandukanye bigize ubuzima butuma abantu bashobora kubaho. Yego, igitigiri kingana gutyo rero kivuze yuko bafite n'uruhare runini mu bukungu bw'igihugu. Abakozi bo mu nzu bafise uruhara ntangere mu bukungu bw'igihugu. Kubera igituma bafise uruhara ntangere mu bukungu bw'igihugu, novuga yuko nibwo rufatiro rw'ubuzi bwose buriho bukorwa mu gihugu. Kubera abakozi bo mu nzu mu gihe baba batariho, ubuzi bwose ntabwo bwashobora gushoboka, kuko nta muntu yogenda muri delegisiyo gukora akazi kiwe, nta mwarimu yogenda kwigisha, nta muntu yogenda kugira ikindi kintu na kimwe ashobora gukora ngo kigende neza umukozi wiwe wo mu rugo mu gihe yoba atariko ararangura imirimo. Rero abakozi bo mu rugo ni bamwe mu bantu bafite uruhara ntangere mu buzima bw'igihugu canke mu butunzi bw'igihugu, kubera nta muntu yosiga umwana mu nzu w'uruyoya ngo agende ku kazi gutunganya akazi k'igihugu canke akazi k'ishirahamwe runaka mu gihe ata mukozi wo mu nzu afise. Abakozi bo mu nzu rero ni bamwe mu bagize iterambere ry'igihugu, kandi ni mu batuma ubutunzi bw'igihugu bushobora kwiyongera, kuko ata mukozi wo mu nzu ahari ubutunzi bw'igihugu ntibwoshoboka, kubera babo babugwiza, baba bikora ivyabo, baba abakozi ba leta, nta n'umwe akazi ke koshobora kugenda neza mu gihe ataza gushika afungura, mu gihe ataza gusanga umwana wiwe yafashwe neza. Muri rusange rero turi bamwe mu bafite akamaro, abakozi bo mu nzu namwe bafite akamaro ntangere mu buzima bw'igihugu, kandi ni bamwe mu bafite uruhara ntangere mu bijanye n'iterambere ry'igihugu mu buryo butandukanye, haba mu by'ubutunzi cyangwa mu by'imibano. None se ko hari abantu bavuga ko ari abakozi mu gifaransa ngo invisible, ni ukuvuga ijisho ritabona, ibyo ngibyo mubyakira mute? Abantu bavuga gutyo yuko ryo ijisho ritabona biranavana n'ingene abantu biyumvira, ariko twagomba kubabwira yuko mu Kirundi hariho umugani bacanga amata ya kera ntagiho mu rutaro. Ubu niba abakozi bo mu nzu baramaze gutahura yuko bafite uruhara ntangere, kandi si abakozi bo mu nzu gusa, na leta ubwayo murabona y'u Burundi yuko igeze iminsi ikirakora cyane ku kijanye n'ingene abakozi bo mu nzu bokora borohewe, ingene bokora bari mu mategeko, n'ingene bokora ubuzi bwabo bugenda neza bafite nanone amategeko abagenga. Ivyo byose rero tumaze kubona inama nshingamateka imaze kuri mw'ico kintu, inama nkenguzamateka ikagira icyo kivuze ko, inama nshingamateka ikagira icyo kivuze ko, nyene icubahiro umukuru w'igihugu agashyira igikumu ku itegeko rigenga akazi ririmo n'abo bakozi bo mu nzu. Birumvikana rwose yuko abakozi bo mu nzu ari kirumara mu miryango, ari kirumara mu gihugu, ari kirumara mu iterambere ry'igihugu no mu iterambere ryabo ubwabo nyene. Ukomoje aho ngaho nyine ku kibazo cy'amategeko, kandi iyo uganiriye n'abakozi bo mu nzu, iyo uganiriye n'abakozi bo mu rugo, bafite icyo kibazo cy'amategeko, batazi amategeko abarengera niba koko ayo mategeko ahari. None aho ngaho mu Burundi itegeko rishyashya rigenga umurimo, rigenga akazi, rigenera uwuhe mwanya, rigenera uruhe ruhare umukozi wo mu nzu? Itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi mu gihugu cy'u Burundi, nagomba kubabwira yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze imyaka myinshi, amaleta menshi yagiye akurakuranwa, umukozi wo mu nzu akora akazi nk'umunyakiraka atagira itegeko rimugenga. Hama rero novuga yuko ibibazo by'abakozi bo mu nzu byatanguye kwigwa mu mwaka w'ibihumbi 2011 kubandanya, niho twavuga yuko leta y'u Burundi yatanguye kubifata mu ntoke. Hama rero bakaba dushima intambwe bigeze ko, kubera bigaragara neza yuko mu itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi, leta y'u Burundi yagerageje kugira ishaka uko ishoboye kose, iri kumwe n'abandi bagiye bafashanya tugenda dutanga ivyiyumviro. Ibyiyumviro rero twatanze dusaba yuko abakozi bo mu nzu boba bafite amategeko, novuga yuko abakingira, novuga yuko leta y'u Burundi yayifashe nka nkama, kuko muri iri tegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi, iki gitabo cyaragiyemwo abakozi bo mu nzu. Murabona rero yuko hazoba harimo ibintu byinshi, hazoba harimo ingene umukozi ashobora gukora atekaniwe, ahakorera akingiwe, afite amasezerano amuhuza hagati yiwe n'umukoresha wiwe, ni ukuvuga kontra isinye. Hama rero kontra imaze gusinya habamo ibintu byinshi, habamo bimwe
bikingira umukozi muga n'ibindi bikingira umukoresha ku mpande zose. Rero naho iyo kontra itaragaragara ingene zo bitunganijwe muga tumaze kumva ko hariho kontra y'akazi, kontra ibivuga ku mpande zose, ibikingira umukozi n'ibikingira umukoresha canke ibihanga uruhande rumwe mu gihe rwarengereye urundi. Ico ni ikintu ciza dushimira leta y'u Burundi nabo byafashanje kugira ngo ico kintu kije mu ngiro. Hanyuma ikindi naco ni ikintu kijanye no gutekanizwa kazoza mu gihe umukozi rero akingiye afite amasezerano mugenga hagati yiwe n'umukoresha, hama agateganizwa kazoza kugira ngo igihe azoba ageze mu zabukuru bizoshobore gukunda ingene ubuzima bwiwe bushobora kubandanya. Ico ni ikintu ciza. Hama rero ko noneho guhera mu nama nshikiranganji gushika kuri nyine ncobora umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamaze gutera igikumu kuri ico gitabo gishasha kigenga abakozi n'akazi. Turindiriye rero rwa speciale y'amategeko mperekeza azobasigura neza ingene icyo gisata gishobora gukora n'ingene ayo masezerano azoba ameze. Twizere neza rero yuko bizogenda neza kandi bizogira akamaro. Hama twaba twizeye yuko igihe ayo mategeko mperekeza azoba amaze gutungana, akazi ko mu nzu kazoba akazi keza cyane, n'abagakora bakubahirizwa, ibintu bikagenda neza. Muri rusange rero twavuga yuko Uburundi buramaze gutera intambwe ikomeye cyane ku bijanye n'akazi ko mu nzu n'abasanzwe bagakora ari bo bitwa abakozi bo mu nzu. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro murisanga. Umutumirwa Manirambona Richard ahagarariye mu rwego rw'amategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha CATED. Maze rero Richard, nk'uko ubizi iki kiganiro ni icy'umutumire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ubwabo. Kuri telefone dufite Fideli Batakanwa na Eli Ndayihimbaze. Fideli Batakanwa, urakomeye? Yego, turakomeye, turabumva neza cyane. Bwira umutumire aho uherereye. Yego, mperereye mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura, neza na neza mu Kamenge ku bya 11. Igitekerezo cyangwa ikibazo? Njye n'igitekerezo nakunda gushikiriza kiherekejwe n'inyunganizi. Nanje aho mbaye nsanzwe ndumukoresha ndafise ubunkorera akazi nkako nyine ko mu nzu. Nukuri sinababesha nk'ibyo umutumire wacu yaje gushikiriza, ntabyo narinze namba yuko hoba hariho amategeko nk'ayo agenga abasanzwe bakora akazi nkako. None umukozi wawe se ubwo ngubwo mukorana mute? Mwarivuganiye gusa mu magambo, biba amasezerano y'akazi atanditse ari ayo mwivuganiye mu magambo gusa? Nk'uko nabivuze sinzi ko amategeko nk'ayo ahari. Bivuze yuko umunsi atangura gukora akazi twaraganiriye gusa tuzokora uku n'uku, nta masezerano yanditse yigeze abaho. Ego, ariko rero mba yuko nimba ikintu nk'icyo leta yacu yarashoboye kucyumvira ikagishyira no mu ngiro, numva yuko ari ikintu cy'agateka ku bakozi nkabo, kubera kenshi nogera ko mvuga yuko burya nka twebwe ba seruga hanini nta kibazo dukunda guteza abakozi bacu bo mu nzu, ahubwo hanini abo twakwita ba mahabuja, abana rugo bacu bakunda gusanga bagira ingorane nyinshi n'abakora akazi nk'ako ko mu nzu. Maze rero kumva yuko bafite amategeko ko bashobora kuba yibagengera, ngira ikibazo cyo kwibaza ati mbega ko ayo mategeko ahari hoba harabaye ihimirizwa cyangwa se kwigisha abakozi bo mu nzu bose yuko bafite amategeko abagenga, bose barazi ko bafite amategeko abagenga. Nimba icyo kintu kitakoze kugira ngo bose bamenye yuko bakingiwe, hari hakwiye leta nk'uko yacyumviriye gushyiraho amahugurwa bakigisha cyangwa se sensibilisation, bakabwira abakora ubuzima bwo bose yuko batokwama bakora amasezerano y'ibiganiro gusa atanditse, kandi bakamenya yuko barenganizwa bafise amategeko abarengera, ababuranira bakura mu ikintu agomba gushikiriza. Ni nayo nyunganizi washaka gutanga? Ego, ni ikintu agomba gushikiriza. Hari akantu ariko wakomojeho tutemeranwaho ko ba nyir'urugo abagabo bo batagirana ibibazo n'abakozi bo mu nzu. Ibyo ntabwo nabyemera, kubera ko cyane cyane nko ku bakozi b'abakobwa bavuga yuko hari bashebuja abakoresha b'abagabo babahohotera. Ibintu nabyo ngo biriho. Yego, icyo kintu uvuze nanjye ndacemeranya ko cyane, mugabo ufatiye muri rusange usanga bamwe ubarenganije.
ni bamwe bamwe kuko kandi sinavuga ngo ni bari na rugo bose, ni bamwe bamwe kandi abagabo bakora ibyo bariho mugabo si bose. Ariko benshi turavye urwinshi usanga akenshi bari na rugo ari gukunda gusanga bagira utugorane twinshi n'abakozi bo mu nzu, kubera ko nk'akarorero abaserugo akenshi ni gake twirirwa muhira, usanga twiruka inyuma yo kurondera icobishaho umuryango, tugataha bwije dushika turyama, dufungura turyama, tuganira n'abo dusanzwe muhira gusa, nta hanini nta bintu byinshi tuganira n'umukozi wo mu nzu. Ariko simvuze ko ari abagabo bose, hariho n'abagabo bafite ingeso nk'izo yagiye gushikiriza ngaho, bo nyine bakwiye kumenya yuko ari amategeko akingira abo bakozi. Batakanwa Fideli, mbere y'uko ngushimira, ni akabazo k'amatsiko gusa ku giti cyanjye, umukozi wawe wo mu nzu uramuhemba neza? Ego ndamuhemba neza n'ukuri ntiyidoga. Ariko ntabwo umujyana muri NSS ngo umuzigamire amafaranga ya retraite, amafaranga y'ubusaza? Ego natangiye mvuga yuko ibyo ntabyo narinze ko binabaho, ndabyumvisha ubwa mbere mu matwi yanjye. nuko ndagushimiye cyane Batakanwa. Nanjye ndabashimiye, shimira n'umutumire wacu ugize ikintu kirekire atwigisha dusigiye mu mitima yacu, arakoze cyane. Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho nk'uko nabibasezeranije duhamagare na Eli Ndayihimbaze. Ndayihimbaze, uraho neza? Yego meze neza. Bwira umutumirwa aho uherereye. Kampala, Uganda. Igitekerezo cyangwa ikibazo? Yego nagomba nshime ku mutumirwa ku bintu numva yashikirije, kandi nshime nuko nawe mategeko ahari. Mugabo nagomba inyunganizi yuko bofata igihe bagira kampani yo kwigisha abo yerekeye abakozi bo mu nzu, bakabaha amahugurwa kugira ngo bayamenye. Kandi ikindi nuko bo barondera abashingwamanza mu gihe bazaba barenganijwe, kuko kimwe umukoresha wawe arashobora kukurenganya hama agakoresha igitugu cy'ubushobozi bw'uburyo aba afite, igatuma umukozi udashika ku ntego yawe naho uburana ntushike. Nicyo gituma navuga yuko hoba mu buryo bw'amategeko abashingwamanza bubaburanira, n'ubwo runani bashinze bakabanda abashingwamanza baburanire. Murakoze. Eli Ndayihimbaze, nawe urakoze cyane. Yego. Radiyo Ijwi ry'Amerika. Manirambona, aba bantu rero babiri wabumvise? Twabumvise rwose. Hama twagomba kubanza kubashimira ku byiyumviro bashyikirije. Hanyuma duhereye kuri uyu mutumire wa nyuma aravuze ku kintu kijyanye no guhohoterwa. Tugitangura kuvuga twababwiye yuko Katede Burundi ari urunani ruhuza amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'amashyirahamwe y'abakoresha. Nagomba kubanza kubabwira yuko amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'amashyirahamwe y'abakoresha kugira ngo ajye hamwe, yagiye hamwe kubera imvo zibiri zitandukanye abo bantu bari bafite. Murumva ko ari abantu babiri badasa. Ubwa mbere abakozi bo mu nzu bari bafite ikibazo bahurira ko bavuga yuko bahohoterwa. Hariho abakora ntibahembwe, hageze guhembwa bashekoresha bamwe bakanyigiza ibintu, bakavuga yuko byibwe kugira babahohotere ntibabahembe, mbere bamwe bagashyirwa no mu busho ntibaronke ikibaburanira. Hariho kubera kutamenya akazi gusanga bahembwa udufaranga tw'intica ntikize. Hariho ibibazo bikomeye by'abantu birukanwa bagaca barara mu ibarabara, ugasanga umukoresha agiye ruguru mu misozi akuyeyo umukozi w'umukobwa akamuzana, yamushikana mu gisagara hagira akantu badahuje ko agahengera saa 2 ijoro saa 3 ijoro akamusohora akamwirukana, kandi azi ko ataho uwo mwigeme ashobora kuja. Uwo mwigeme rero nta rindi herezo, agaca ahabwa indaro na bagenzi be bamunyegeje mu mpangu, abandi bakarana n'abanyezamu, abandi bakarana n'abana bo mw'ibarabara, abo bakobwa bagatwara inda batipfuza, n'ibindi bibazo byinshi bagenda bahura nabyo. Ibyo rero byatumye abakozi bo mu nzu bajya hamwe bashinga amashyirahamwe yabo kugira ngo bigwane ko bahanira agateka kabo, bongere baze bashyigikirana muri utu na turiya mu bibazo bigiye biba. Hanyuma rero nk'uko Uburundi bwama amategeko yabwo bavuga agateka kumwe gaherera, aho uburenganzira bw'umwe buherera niho ubwundi butangurira. Abakoresha nabo bari bafise ikibazo gikomeye cyane cy'uko bavuga ko bafise abakozi atarabizigirwa, basiga mu nzu, yamusigira amata y'umwana akamuha amazi, y'amata akayanwa,
yamusigira yamutuma ikintu cy'igihumbi akamuzanira ic'amajana 5, yamusigira ibyo mu nzu agasanga byose yabiteruye, yaciye apakira imodoka arigira akamwibura ukomba amazi, bigira no ku ntambwe imbere batangura kuza bariba abana. Abo nabo baca bashinga ishyirahamwe mu ntumbero yo kugira ngo baze bararangiranira abakozi bigwane ko barangiranira abakozi bava hamwe bazinanye. Hama rero ayo mashyirahamwe yose amaze kubaho akemerwa n'amategeko, twabonye byo byiza yuko twogiranira amanama. Ariko rero Manirambona hari uyu munywanyi Ndayihimbaze avuga ati mukwiye kwigisha abakozi bo mu nzu nyine ibyo byose bakabimenya. Nuko mubigisha mute rero, kuko nk'uyu mukoresha nawe batakanwa nawe ntabwo yari abizi. Mu by'ukuri ikintu cyo kwigisha mugikoraho iki? Ikintu cyo kwigisha rero nicyo nariko ndavuga, amashyirahamwe y'abakozi n'ay'abakoresha yaciye abona ko yoja hamwe kugira ngo ashobore kwigisha batavuga ngo bamwe bahingamiye ku ruhande rumwe, abakozi baticura ko abakoresha bahingamiye ku bakoresha, n'abakoresha baticura yuko abakozi bahingamiye ku bakozi bagenzi babo. Twaciye tuja hamwe rero dushiraho urunani ruhuza ayo mashyirahamwe y'abakozi n'ay'abakoresha, ari nabwo rero duca dukorera ko mu kwigisha inyigisho twama twacishije ibiganiro bitandukanye ku maradiyo, twama twabicishije ku mbonesha kure, kenshi na kenshi turatumira n'amanama tukabasigurira, ariko murazi yuko igisagara ca Bujumbura n'ibisagara bigize igihugu ni ibisagara bituyemo abatari bake. Nababwiye ko mu gisagara ca Bujumbura honyene hari abakozi barenga 100,000, abakoresha nabo niko kuko rero no kuvuga yuko ibikorwa twebwe twaragitanguye kandi turiko turagikora. Inyigisho nabwiye ko turazishisha ku maradiyo, turazishisha ku mbonesha kure, turazishisha mu butumire butandukanye, mu masengero turacishayo ubutumire, hama bakaza tukagira ibiganiro bihuza abakozi, ibiganiro bihuza abakoresha. Ahubwo gusa mu Burundi abarundi bariko baridukira gusomana cyane cyane, nayo ubundi ibiganiro byacu turabicisha ahatandukanye kugira ngo abantu bashobore kubitahura. Rero izo nyigisho barazironka. Mbere ntitubigisha ibyo gusa, nk'abakozi tugira ko tukabigisha n'umwuga wabo kugira ngo uwo mwuga bawumenye, hanyuma baharanire uburenganzira bwabo mugana bo bariko bakora akazi kabo neza. Hama kwa kijya kijanye n'amategeko, igitabo mpanabyaha cy'u Burundi, ruhande y'iryo tegeko ryoba rizoza rigenga akazi ko mu nzu, cyangwa iruhande y'icyo gitabo kigenga abakozi n'akazi cyashyizemo umwuga w'abakozi bo mu nzu, nagomba kubibutsa gato yuko Uburundi busanzwe bufite igitabo mpanabyaha mu mategeko y'u Burundi gisanzwe gihana uwo wese ahoteye uwundi arengeye uburenganzira bwiwe, nubwo yoba ari umukoresha cyangwa umukozi, nubwo yoba ahambaye cyangwa akaba yoroshe. Abashingwamanza rero nagomba kubabwira yuko mu runani Katede turabafise, kandi iyo hagize umuntu ahohoterwa muri ubwo buryo bamuburanira ku buntu ata kintu atanze. Ikindi gikorwa twakoze, twarashinze abaserukira abandi, twarashinze muri icyo gisata cy'abakozi bo mu nzu abaserukira abandi ku rwego rwa komine no ku rwego rw'amakaritiye. Abo rero nibo batubera ijisho kugira namba ari uhohotewe babitumenyeshe, hama tumufashe ari mu bijyanye n'amategeko. Ariko twebwe kenshi dukunda kwinjira mu bijyanye n'amategeko ari uko impanuro yanse, mu gihe rero kenshi ari uwo mukoresha yakoze ikintu atari cyiza ku mukozi. Twabwiye ko hari ishami ry'abakoresha, abo bakoresha bagenzi babo baragenda bakamushikira bakamubwira ati turabakoresha bagenzi abo, turongoye ishami ry'abakoresha, twari tuje kugira ngo tubumvikanishe n'uyu mukozi. Hama rero bagaheza bakumvikana bitarinze guca mu manza. Twebwe rero tugenda gushira urubanza imbere kugira dufashe uwo mukozi kwitura ubutungane, ari uko uwo mukoresha yanze yuko tumwumvikanisha n'uwo mukozi. Kandi twama tubona yuko kenshi abakoresha barabinezerererwa, abakozi barabinezerererwa. Kenshi gituma atamanza zikunda kwanga abashingwamanza barinde kubyinjiramwo, iyo hagize akantu katagenda neza turabumvikanisha bakumvikana, kandi bose bakabihuriza ko mbere bamwe bakabandanya gukorana, abatabandanje nabo bagahembana, ibintu bikagenda neza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umutumirwa ni Manirambona Richard, ni umuyobozi wa Katede. Katede ni urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha. Mu Gifaransa bivuga Collectif des associations des travailleurs domestiques et celle des employeurs du Burundi. Kuri telefone rero turi kumwe na Sef Tumusime na Gabriel Ndikumana. Tumusime. Karame bwana Thomas Kamirindi. Urakomeye? Uraho neza. Wabwira umutumirwa aho uherereye?
nk'uko bisanzwe ubwo nyine amazina nkoresha ku mbuga nkoranyambaga ntari, ariko nk'ibisanzwe turaziranye. Nitwa Nisabwa Abdul, nkaba ndi mu karere ka Rwamagana, ni hahandi ndi nta handi. Mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yego, mu Kirundi bavuga mu buseruko. mu buseruko. Nuko igitekerezo cyawe ariko uvuna amagambo. Ndarasa ku ntego. Nibyo koko hari abakozi benshi bo mu ngo bahohoterwa bakabura aho bajya kurega. Usibye ko muri iki gihe twavuga ko iterambere wenda ryaje buri umwe wese yamaze kujijuka, harimo abajijutse, ariko hariho na ba bandi bakifitemo gutinya kuba yajya kurega. Urugero ndarutanga, hari nk'abakozi birirwa mu rugo, ndavuga abakozi bo mu rugo, wenda ba nyirabuja na shebuja, umwe muri bo akaba yasibye akazi cyangwa se akaba ari mu gakonje. Dufate urugero, wenda nk'umudamu ari mu kazi, shebuja yiriwe mu rugo akirirwana n'umukozi. Aho ngaho hari abakozi benshi bahohoterwa muri ubwo buryo. Iyo umukoresha yiriwe mu rugo ni uguhohotera umukozi? Ntabwo mvuze kwirwa mu rugo, hari igihe yirwa mu rugo gutyo nyine agahita abona iyo okaziyo yo kuba yaboneraho kuba yagira icyamubwira. Sibyo? Nuko ubwo rero ikibazo cyawe ufite ni ikihe? Neza, hari umwana w'umukobwa byabayeho. Niko hina amagambo, ikibazo ufite ni ikihe? Kuko umutumirwa, icyo nibaza ni kuki habaho itegeko rirengera umukozi wa leta. Ntabwo ari we wenyine ariko. Ni kuki hatabaho ubwo itegeko rirengera umukozi wo mu rugo by'umwihariko? Kuko n'abantu urashaka kuvuga mu Rwanda se bakavunika, nta gushimwa ntaki, ariko bikarangira banahohote. Hari no gukoresha, yabona ukwezi kugiye kugera agafata umwanzuro wo kukwirukana. Yego, Nisabwa, icyo kibazo cy'itegeko urakivugira mu Rwanda kubera ko umutumirwa yavuze yuko mu Burundi umushinga w'itegeko ugeze ahantu hashimishije. Urashaka kuvuga mu Rwanda ko iryo tegeko ridahari? Wenda ntabwo nakwinjira mu gitabo cy'amategeko kuko ntabwo mbizi nimba rihari, kuko nta n'iryo ndumva bavuga, ariko ntihabeho n'ubukangurambaga, bajye bamanuka barebe. Telefone ya Tumusime Sefu uko abyandika kuri Facebook, ubundi ni Nisabwa Abdul. Telefone iracitse, mutubabarire. Ibyo ari byo byose, iyi mwumva ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Ndikumana Gabriel. Ndikumana, sabwe, uraho neza? Turaho, turashimye Imana. Bwira umutumirwa aho uherereye. Merereye mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi, muri komine ya Kayanza. Igitekerezo cyangwa ikibazo? Ndashimye, icyambere nshimiye Ijwi ry'Amerika ku bw'ingingo y'iki kiganiro yatanguje ku bijyanye n'uburenganzira bw'abakozi bato bato, cyane cyane abakozi bo mu nzu. Yego. Kubw'ibyo jewe ndi umwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu bita Association des garçons et filles de ménage au Burundi mu ntara ya Kayanza, iryo bita AGFM. Rero ndi n'umwe yaritanguje muri iyi ntara yacu ya Kayanza. Twagiye kuritanguza kubwo ibibazo twari ko turabona nk'abakozi bo mu nzu twari ko turahura nabyo, bijyanye no gutotezwa cyane mu kazi dukora, nk'uko no gufatwa nabi, nk'aho umenga natwe ntituri abakozi nk'abandi. Hari mu mwaka w'2010 niho twarisinyisha, tubifashijwemo na nyakubahwa umushingamateka Seneri Nduwimana, niwe yari buramatari w'iyi ntara yacu ya Kayanza. Kubw'ibyo rero niho twagiye gutanguza iryo shyirahamwe mw'iyi ntara, ko twarisinyishije muri 2010, ryari rimaze imyaka 3 rikora ntiritazwi, kuko ryari ryatangiye mu ntara ya Kayanza mu 2007, ritangujwe n'uwo bita Habimana Augustin, yari arirongoye ku rwego rw'igihugu. Natwe rero tubandanirizaho. Kubw'ibyo rero twebwe Ndikumana, dufite cyari kijyanye no gukora ntiduhembwe. Ndikumana, hagera guhembwa. Sabwe, ubu ngubu mufite abanyamuryango bangahe muri iryo shyirahamwe ryanyu? Dufite abanyamuryango barenga ku 200 mu gisagara cyo mu Kayanza ndetse mu ntara ya Kayanza. Hanyuma namwe muri Katede? Ego, turimwo. Nuko ubwo rero nyine ibibazo murabifatanya, hanyuma mukabibonera umuti.
ibibazo turabyigira hamwe nk'abanyamuryango, ugize ikibazo tukacigira hamwe, kuko harimo ibibazo byo gukubitwa, hariho abagenda guhembwa babaza umushahara bagakubitwa, hariho abaca bapfungwa ngo biyivye kandi bativye ari inzira yo kugira gusa ntibahembwe bakoze, hariho abahohoterwa n'abakoresha babo, na cane cane abakozi b'abakobwa abo bita abayaya mu rurimi rw'ikirundi. no mu kinyarwanda nuko babita abayaya. ryari gishinze hamwe kugira ngo turengere bwa burenganzira bw'umukozi wo mu nzu, harimo abakozi bo mu nzu abo bita ababoyi, abayaya n'abazamu, kuko twese twari dusangiye ikibazo kimwe mu mwuga wo gukora mu ngo z'abantu. Ndikumana, ndagushimiye cyane. Yego, murakoze. radiyo ijwi ry'Amerika natwe turabashimiye. Nibyo koko, iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika kandi ni ikiganiro murisanga. Nk'uko rero twatangiye tubibabwira, iki kiganiro mu bagisabye harimo Kana Asiteri, mwigeze kumva uko yabisabye, noneho ubu ngubu turamufite kuri telefone, nawe tumuha ijambo. Kana, yego ndabumva. ongera wibutse umutumirwa aho uherereye, hanyuma uhita urasa ku ngingo. Neza na neza ndi mu gisagara cya Uvira. Yego, kandi uri umukozi wo mu nzu. Yego. Nuko noneho rero uri mu basabye kwivuganira na Kated, turi kumwe n'umuyobozi wayo Manirambona Richard. Ngaho rero mubwire ibyo wifuzaga. Yego, ndashimiye ijwi ry'Amerika ryumviye akamo ka benshi, nabaye umwe muri benshi babisaba. Utubazo ndamubaza dushika kuri 4, ariko tugufi gufi. Yego. Nibyo, ndi umunyamuryango wa Katede mu Burundi. Kandi uba Uvira? Hari umwaka habaye ubunyonge bwo kwaka ku nguvu abakozi bo mu nzu amafaranga 7,000 batwemera ko bazoduha amakarata. Ayo makarata ntitwamenya akamaro kayo. Inyuma yaho uwahoze arongoye igihugu Perezida Nkurunziza yaravuze ko umuntu kwinjira mu ishyirahamwe atari ku nguvu. None abari bamaze gutanga ayo mafaranga bavyasubizwa. Icyo ni ikibazo ca mbere. Akabazo ka kabiri, biravugwa n'ibyo kuba umunyamuryango ni byiza, ariko turasaba ikintu kimwe. Mbega Katede gutinjira mu buzima bw'abakozi bo mu nzu atamasezerano Katede ifitanye n'abakozi bo mu nzu, umukozi wo mu rugo afitanye amasezerano n'umukoresha ubwiwe, mbegaho Katede iriko irakora iki ku burenganzira bw'abakozi bo mu nzu, na cyane cyane mu bijyanye no kuvuzwa, ndavuga mituweli, kugira ashonke mituweli. Telefone ya Kana nayo iracitse. Bijya bibaho, mbese murabizi ko hari igihe ikoranabuhanga naryo rigira gutya rikadutenguha. Ibyo ari byo byose abamfasha bagiye kongera bamushaka, ariko rero hagati aho ngaho hari utubazo yari amaze kubaza. Manirambona, wamwumvise? Nawe nagomba nongere kumushimira ku kibazo ciwe kandi ndanamutahura, kubera urumva ariko abaza ibibazo ari mu kindi gihugu atazi mu Burundi aho tugeze n'aho tugejeje ibikorwa. Ariko Uvira ntabwo ari kure, Uvira ntabwo ari kure ya Bujumbura. Ego mugomba ntari mu gihugu cy'u Burundi, kuko abarundi bose barashima. Hama icyo kibazo ni kibazo kigeze kuba kivugwa kiraca no ngaha kuri ry'Amerika, hari mu mwaka w'ibihumbi 2006 urumva haheze imyaka 5. Hanyuma nagomba ndamubwire yuko uko abivuga nuko abyiyumvira, mugabo siko biri, mugabo birashakira yiciyumviro ciwe. Hama yavuze ngo Katede Burundi imaze gukora iki, twarabasiguriye bikwiye, abantu bamaze gushaka biro by'urunani Katede Burundi, twababwiye yuko turafise abashingwamanza baburenganira abakozi mu gihe barenganijwe, twababwiye yuko turafise uburaro dukoresha mu gihe umukozi wo mu nzu bamwirukanye kugira ntashobore kurara mw'ibarabara, namba ari wa mwigeme ntashobore gutwaza atifuza ngo aryamane n'umuhungu ku nguvu, aba afise aharara. Dufite ikigo cakira abahungu n'abakobwa, tukabagaburira tukabafungurira ku buntu, ntacyo tubasabye. Turafise ibisata bitandukanye ibijyanye n'inyigisho zifasha abakozi bo mu nzu umwuga wabo gukinjika mu kubigisha, kandi tukabigisha ku buntu atacyo tubasabye. Rero ndavuze nti ntazi aho tugeze, nicyo gituma ariko aravuga ibyo. Hanyuma yavuzije mu kanwa nyakwigendera nyine icubahiro Petero Nkurunziza, uwo twebwe tumuharura nk'umubyeyi wacu, kuko yaraduhaye ibikoresho byinshi cyane byari byo twigishirizaho guteka, amamashini atandukanye, kugira ngo iryo santere dake yacu igere aho yari igeze.
tubikesha we kubera yaraduhaye ibikoresho dukoresha cyane. Hanyuma rero nagomba ndamuhe umuco, ndamubwire yuko buriya umukuru w'igihugu n'ikindi kintu gikomeye rwose, kandi arinze ashyigikira ishyirahamwe aba yarishyigikiye kubera azi yuko riko rikora imigambi myiza. Kiriya gihe rero uriya mubyeyi wacu nyakwigendera yavuze iyo akabona turi ko dukora ibintu atari byiza ntiyari gushyigikira ibikorwa byacu yashyigikiye. Rero twebwe ibikorwa turi ko tubikora neza, ngira ni uko abisamira mu kindi gihugu atazi aho tugeze, nicyo gituma biro yacu n'ubu iri efikase kandi iri kondisiyonere, iri kirakora neza. Ariko mbere nagomba nshimira na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu Vice Evariste Ndayishimiye, kuko nawe aheruka kudufasha kugira ngo turonke imashini mudasobwa igezweho kugira ngo ibikorwa byose dukora dushobore kubyeforomatiza, noneho abakozi bo mu nzu dushobore kubatunganiriza ibintu bimeze neza. ariko Manirambona, hari akabazo yabajije ngo k'amahera ibihumbi 7 yavuze atese bazayasubizwa. Ibyo yavuze nibaza yuko ngira ntazi ngena amashyirahamwe atunganijwe. Iminsi yose ishyirahamwe mu gushingwa rirashingwa hama mbere rikanavuga riti mu masitati canke mu maregrema yabo rikanavuga riti umunyamuryango wese kugira ngo uyu muryango azotanga intererano ingana uku kugira ngo iyo ntererano ishobore gukora igikorwa iki n'iki kanaka. Ibyo bikorwa byose rero turiko turavuga bikorwa mu ntererano z'abanwanyi, bikorwa mu buryo abanwanyi bo nyene begeranije, nibwo buca bwizuka bugakora bya bikorwa. Aho onye nanjye ni nkuko noca ndamubaza nti mbe none umukozi wo mu nzu iyo akazi gaheze akaza mu kigo akahamara nk'indwi zibiri aharara, tumugaburira, agwaye tukamuvuza, ayo mafaranga arayasubiza? Ntayo yosubiza, ntayo yoshobora. Nk'umuntu rero yinjiye mu ishyirahamwe hama agatanga agatererano k'ibihumbi 7 bigashyira nk'akazi kiwe kagahera, agacaza agafungura ukwezi kose ari ngaho, ariko arigishwa, ariko arafungurirwa, uburara atari karaburiha. Murumva yuko yabajije ikibazo, kandi murazi ko kw'iradiyo hariho n'ababaza ibibazo kugira ngo bayobye bagenzi babo bariko barumviriza iyo radiyo. Oya, hariho n'abadasobanukiwe Manirambona. Nibyo ibyo uvuze yego birashoboka, ariko rero burya hari n'abantu baba badasobanukiwe. Na Kana yavuze yuko ari umunyamuryango wa Katede, nubwo ari Uvira ariko n'umunyamuryango wa Katede. Urumva rero nimba umunyamuryango atabizi mukamusobanurira, ibyo ngibyo ntako bisa. Mbibutse ko muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, turaganira ku burenganzira bw'abakozi bo mu nzu mu Burundi. Kuri telefone dufite Nyandwi Abdul. Nyandwi we, urahura akomeye? Yego ndaho ndashima. Bwira umutumirwa aho uri. Je ndi mu Burundi mu Kayanza. Umwanya ni uwawe rero, ariko uvuga amagambo magufi. Je mu bisanzwe intererano yanjye kw'icyo kibazo bisanzwe hoba amashyirahamwe akurikirana abo bantu. Amashyirahamwe ariko arahari. Amashyirahamwe arahari, ariko benshi ntibayamenya bivaye n'uko benshi usanga bahohotewe ntibaronka aho bitura. Ikigira kabiri, abo bantu bona bashyira hamwe kubera mu bisanzwe nabo nyene naho kenshi usanga abo bosi baba babahohotera. Hari n'igihe nabo nyene usanga hariho amakosa bakora benshi ugasanga basize no mu mazu basanga ibintu. Niko Nyandwi babashize muri bagaheruka basize muri bagasanga ibintu babitwaye byose. Nico gituma ateza kuba amashyirahamwe babatoramo. Ndabumva umubwiye kuri mu Kayanza, ni mu gisagara cyangwa ni ahandi mu ntara? Ni mu gisagara cya Kayanza. Nawe uri umukozi wo mu rugo? Oya, sindiwe mugabo kenshi cyo kuba ibyo n'amankurikirano ibiganiro nkana n'ibibazo bagira, na kenshi n'ababosi b'ibibazo bagira iyo bihibwe. Noneho umva Nyandwi, kugira ngo tukubite twanzura. Yego ndakumva, ariko uri mu rusaku rwinshi. Ibyo ari byo byose nagira ngo nkubwire ngo uzashake Ndikumana Gabriel, bafite ishyirahamwe aho ngaho i Kayanza ry'abakozi bo mu nzu. Noneho nubona umukozi wo mu nzu utazi ko ribaho uzajya umugira inama. Urakoze cyane. Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibyo ari byo byose ibi by'amashyirahamwe abantu batamenya, reka tubaze Manirambona Richard utegeka Katede, urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha, icyo abitekerezaho. Manirambona, ko amashyirahamwe abantu baba batayazi.
ngitangurana abasiguriye yuko abakozi bo mu nzu ari benshi kandi murazi yuko bamwe baguma bava mu kazi abandi bakakazamwo birashika rero ukaba umuntu ari mushasha nk'ubu mwumvise yuko hariho ishyirahamwe wahejeje kuvugaho mu Kayanza avuga yuko asherukira ishyirahamwe AGFM rijya naryo n'ishyirahamwe turongoye riri mu runani turongoye urumva nk'abanyakayanza aho baba baramwegereye bakavugana rero twebwe ayo mashyirahamwe yose arafite amajansi mu ntara zitandukanye zigize igihugu kandi ariko arakora neza cyane nicyo gituma rero nagomba kubamenyesha yuko twebwe isekeza dufise icyo twihaye intumbero twihaye ni kubandanya tumenyesha abakozi n'abakoresha ibijyanye n'ayo mashyirahamwe namwe abamenyeshamakuru mukabandanya mudufasha kubimenyesha biciye ku maradiyo kubera iradiyo ishika kure hanyuma twizere yuko abantu mu minsi itari myinshi bose bazaba bamaze kubitahura ubundi abantu bamaze kuba kurenga ibihumbi amajana kugira batahurire ikintu kimwe kandi iyi segiteri cyangwa umugwi w'abakozi bo mu nzu navuge ko ari umugwi ugumuhindura akazi mbere kenshi bagahindura n'intara baza barakoreramwo bigaca bituma rero ashitse ahantu ari mushasha usanga atazi iryo shirahamwe aho rikorera bica bisaba rero ko yegera abahamaze igihe kirekire bagaca bamurangira aho iryo shirahamwe riba rikorera hanyuma hari akabazo bagiye bacishamwo kavuga ngo guhohotera karahara mu Uganda ntibacura kandi umuryango umwe agatukisha umuryango twebwe kuvuga yuko ivyo vyoba biriho icyo tuvuga gikuru nuko tubona yuko iyo ivyo bintu vyashitse akabihohoterwa twitura inzego z'ubutungane tukitura abajejwe intwaro hama uwo muntu namba yahohoteye uwo mukozi agahanwa hama arufungwa agafungwa ruhanwa mu bundi buryo agahanwa icyo nico gikuru gikomeye cyane hama twanasiguye ruhande y'iri tegeko leta y'u Burundi iheruka gushiraho rigenga abakozi n'akazi bishasha twababwiye ko Burundi busanzwe bufise igitabo c'amategeko mpana bwayo twita code penale n'ico gihe rero umukozi yarenganirwa akatwitura bisunga ayo mategeko hama tuzitura inzego zibijejwe hama agatunganirizwa kandi nagomba guca mvuga kwa muntu telefone yacikira nuko mutahura yuko muri ibi bintu by'amashirahamwe hari n'igihe umuntu wanyu bishika ugasanga yakoze nk'ikosa yashika rero abantu banyu bagafata ingingo yo kumukura muri iryo shirahamwe agaca agenda avuga nabi kandi yita umunyamuryango mu ntumbero yo kugira ngo icyo gikorwa agicapuze nayo ubundi abakozi n'abakoresha ngaha mu gihugu cy'u Burundi turashima ibintu bimeze neza utumeze nabi natwo ari utwameze nk'utagenda neza tuzoshishikara tudukosorera hamwe hama twitura inzego z'igihugu kugira ngo zigende zifata ingingo zibereye haba ku ruhande rw'abakoresha no ku ruhande rw'abakoresha nuko twebwe tubyumva kandi niko tubitahura radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa Manirambona Richard ayobora CATED ni collectif des associations des travailleurs domestiques et celle des employeurs du Burundi urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha ku birebana n'ikiganiro twagize cy'ibibazo n'uburenganzira bw'abakozi bo mu rugo icyo gihe umutumirwa yari Twagirayezu Marcel tumuha ijambo Twagirayezu we muraho neza Tomasi urahura akomeye yego turashimira Imana imvura yaguye i Kigali nuko jewe nzahuri noneho rero uvuze kuri Kigali ongera ubwire umutumirwa Manirambona Richard aho ngaho i Kigali ni hehe neza Richard we ndi Kigali mu Rwanda ahazwi nka Kibagabaga mu karere ka Gasabo umurenge n'uwa Kimironko Kibagabaga neza aha munsi ku bitaro bya Kibagabaga cyangwa se hafi y'ishuri rya St. Ignatius High School aho riherereye niho ndi neza ubwo nazi Kigali azahayoboza nuko igitekerezo cyawe rero ariko uvuna amagambo ugira vuba yego murakoze igitekerezo ku ikubitiro ndagira ngo mukeze kandi mbatere ingufu mu byo batangiye bari mu nzira nziza yo guha agaciro buri muntu batitaye ku murimo akora urasuzuguritse cyangwa urashiriritse icyo ni icya mbere rwose hejuru cyane ndabahaye amashyi n'amashimwe ndetse n'Imana ibashyigikire hanyuma nkabasaba dore ubu ngubu gukorana muri ibi bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ni ibintu byoroshye kubera ko turi mu muryango umwe dushaka ko EAC ubwo yatubwiye ko ari uhagarariye iryo shyirahamwe mu mategeko ubwo ni umunyamategeko ntabwo ari ngombwa representa regari ko aba umunyamategeko ni ukuvuga ngo buriya nk'aho bajya barahurira n'abandi bantu ako kantu mu gihe baganira bajya bagakomozaho batetse ko twebwe
mu gihugu cyacu dufite ishyirahamwe rirengera abanaba rivuganira abanaba mwebwe iwanyu bimeze bite kugira ngo tugire icyo tubigiraho cyangwa se tubagire inama y'uko mwabitangiza ibyo bintu byazadufasha kuko buriya natwe urabona yavuze ku bijyanye n'ubwiteganyirize ibintu bijyanye n'igihe umuntu uba muri iryo shyirahamwe adafite akazi aba afite aho aba amazu n'uburiro bariramo kandi ku bijyanye nta kindi kintu bariha icyo ni ikintu cyiza natwe dukeneye mu rwanda kugira ngo bazarebe kure barebe uburyo niba bafite n'inshuti mu rwanda bajya baravugana n'abandi bantu mu rwanda bakaba batangiza iyo asosiyasiyo turahari kubashyigikira no kubatera akamo ndetse no kubatera intege kuko natwe twahita tubitabira kandi bibaye bitarimo akajagari twabitabira kandi twabashyigikira muri rusange. Urakoze cyane twagira Yezu. Murakoze namwe mugire ibihe byiza. Twese nk'abitsamuye. Ijwi ry'Amerika noneho duha ijambo Nyabenda Simon. Nyabenda. Uraho neza? Mahoro. Uherereye he? Ingozi. Igitekerezo cyanga ikibazo? Ni ikibazo. Uvunagura amagambo? Ni kimwe cyonyine. Cyakubaza umutumire. Dufate nk'umuntu agiye kubana gukora ku kazi iwawe Uganda yumva akora akazi ko mu nzu. Yobanza itagakora yibana kwandikisha muri dushyira hamwe. Ni ikibazo cyane cyane. Nuko Nyabenda urakoze cyane. Ubu murakoze. Manirambona twagira Yezu na Nyabenda wabumvise rero? Nabumvise rwose. Nagomba mpere ko uyu mwene wacu ari mu gihugu cy'u Rwanda hajya yavuze ndahazi u Rwanda narutsembereyemo ndaruzi n'igihugu kibanyi ikintu twamusaba nuko kwabitahura goje hamwe n'abagenzi babo bahagira ishaka nkuko natwe twagize ishaka hama na cyane cyane bagasigurira inzego z'igihugu zibarongoye kugira bumve yuko babereke ko akazi ko mu nzu ari akazi keza ari akazi gafite agaciro hanyuma babatahuye nabo baje mu mashyirahamwe bagiye hamwe mu mashyirahamwe nabo babasaba yuko bashyiraho amategeko abagenga. Nibyo yabivuze ati mwagira nyine uruhe ruhare muri yase kubera ko yavuze ati ubu ngubu turi ibihugu dukorana muri yase ati twafatanya gute? Nico nagomba kuvuga mbere twebwe mu ntumbero dufise turiko turategura urugendo atari kera kugira ngo tuzosabe mu bushanganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'abandi makungu n'ayandi makungu kugira ngo dutegure urugendo ngaha mu bihugu na cyane cyane bya EAC kugira ngo dushobore gusigura uyu mugambi kuko muri EAC dusanzwe dukorera hamwe kugira ngo iterambere Uburundi bushitse ko ku bijyanye n'akazi ko mu nzu n'abakozi bagakora natanguye mvuga yuko ari ryo soko ry'ubundi buzi bwose kuko atawokora mu nda ataco yashyizeyo atawokora muhira hadatunganye navyo bitunganywa n'abo bakozi kugira ngo ibindi bihugu duhana urubibe birabire icyitegererezo cyiza ku Burundi haba mu nzego z'igihugu canke kwa amashyirahamwe y'abakozi n'abakoresha hama nabo bashobora gutunganya ako kazi neza kandi bizoshoboka kubera ko ibihugu byagiye hamwe amareta agakorera hamwe muri EAC na twebwe tuzokorera hamwe bigende neza tuzobicisha mu nzego zibijejwe kandi bizogenda neza ubwo rugendo turiko turarutegura. Hanyuma hariho uyu w'Ingozi hariho uwitwa Emmanuel asanzwe aduserukira yoca muraba Emmanuel rindi ni rihe yitwa Majambere Emmanuel yego abakozi b'Ingozi bose baramuzi naho yoba adati Majambere Emmanuel aserukira abakozi bo mu nzu n'abakoresha bazoca bamubereka hanyuma azoca amugira inama y'ingene vyogenda ariko twebwe yaba urondeye umukozi aciye iwacu ngo tumufashe yaba uwumurondeye biyumvikaniye abo bose turabemera igikuru nuko tubahanura bahagendera ku rutonde rumwe kandi nababwiye yuko mu ishyirahamwe iwacu turafite n'igisata mu gihe umukozi ananiwe n'akazi umukoresha ashobora kutwitura tugahita tumurungikira ari umumetri cuisinier ari umumetri dotere cyangwa uwundi uwo ari we wese muhinga akaza kumureka icyo kintu ingene yari kugikora kandi tukamumuhereza ku buntu atacyo tumusabye mu ntumbero yo gucimikira umubano mwiza gutsimbataza umubano mwiza hagati y'abakozi n'abakoresha. Iyo ni serivisi rero twashyizeho kugira ngo abakoresha baroranirwe n'abakozi nabone boroherwe turongeye no gutera akamu n'abarundi bariko baratwumva wowe mukoresha ukoresha umukozi hanyuma ukabona hari akantu kakubakiye atazi gutunganya neza uca witura ibiro by'urunani Katede Burundi tukakurungikira umuhinga akaza kukamwigisha ku buntu kugira ngo umubano mwiza utsimbatare hagati y'abakozi n'abakoresha. Nuko nico no bivuga hanyuma ngaca mvuga yuko ibihugu duhana urubibe byogerageza bikarahura ku Burundi kuko twabitanguye buke buke
mugabe igituma twashitse ku ntambwe nuko twagiye turonka indongozi z'igihugu zibitahura kuko iyo batabitahura ngo bashyire mu mategeko natwe ntaho tuba turashika nuko rero nibyagenda uko bakabita yego dusubiye inyuma ku itegeko kwari urusaku se bigenze bite none dusubiye inyuma ku itegeko urakeka ko umukuru w'igihugu azariteraho igikumwe ryari nagomba kubabwira yuko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi na leta y'u Burundi yose twebwe twaramushimiye bikomeye kuko kijya gitabo kigenga amategeko kijya gitabo kigenga abakozi n'akazi yarahejeje kugitera ku gikumu yarahejeje kugisinya inzego zibijejwe yaba inama shikiranganje yaba inama nshingamateka yaba inama nkenguzamateka yaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibyo byose bahejeje kubitera ku gikumu ahubwo igisigaye twavuze yuko hariho amategeko mperekeza ayo mategeko mperekeza rero niyo yerekana nonosogwa naheza kunonosorwa rero itegeko rije mu ngiro atangorane n'imwe rero nico gituma nariko ndavuga mpanura bo mu bindi bihugu yuko borabira akaroro ku Burundi kandi n'izindi nzego zirongoye igihugu zikarabira ku Burundi kuri ibi bintu bijanye n'amategeko na cane cane kuri gisata cacu c'imyuga yaho ritazwi yo bahora bita secteur informel kugira ngo nayo ibe imyuga izwi n'amategeko y'akazi muri rusange rero twavuga yuko itegeko nababwiye yuko mu Burundi ryaraciyeho ritegeka guca hose igitabo gishya cy'amategeko cyahejeje kwemezwa ubu rero ayo mategeko d'application niyo ariko aranonosorwa hama niyaheza kunonosorwa itegeko ritangure gukora twibaza rero yuko byose bizogenda neza kuko kandi abariko barabyiga bariko byigwa n'impande zitatu abaserukira abakozi abaserukira abakoresha n'inzego za leta y'u Burundi muri rusange rero nta makenga dufise ibyari bimaze gukorwa nibyo byari bigoye gusumba ibisigaye byose bizogenda neza abakozi n'abakoresha tubemo mu mahoro hama abakozi n'abakoresha tube twibanira nk'amareta muri paradizo atagakaciro hanyuma nanone uribuka yuko twatangiranye n'umunywanyi w'ijwi ry'Amerika witwa Fideli Batakanwa ati ndi umukoresha ariko ntabwo narizi ko ayo mategeko ariho none ubwo muzakora gute kugira ngo ayo mategeko bayamenye ari abakoresha ari n'abakozi twebwe dusanzwe turi ko turabimenyesha mugabo turarindiye na cyane cyane kugira aya mategeko mperekeza amare kumvikanwa ko atangure kuja mu ngiro hama aya maradiyo nicamaze tuzibicisha mu menyeshamakuru bitandukanye tuzokoresha ibiteramo bitandukanye bihuza abakozi n'abakoresha tubizeye neza yuko bose bazobimenya kandi bose bazobitahura navuze icyari kigoye ni igihe leta yacu ari kubitabyumva muga ko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye na leta yiwe basanzwe babyumva bakaba ari nabo ariko barafasha kugira ngo ayo mategeko aje mu ngiro nta kizotuma rero abo bakozi n'abakoresha bose tutashobora kubyumva tukabitahura kuko igikuru nuko bari kubyumva none ko batahuye yuko icyo gitabo kigenga amategeko abakozi bo mu nzu babayemwo ari nabo bageze rubanda nyamwinshi abantu bato bato ari byiza ibyo rero bizotuma bimwe bya protection sociale bimwe byo gutegekaniza akazoza abakozi ibyo kwivuza ibyo byose byoroha kandi navuze yuko itegeko rije rikingira umukozi mugabo rikubahiriza n'umukoresha kugira ngo akazi kiwe kagende neza ntiriza ryubahiriza umukozi gusa ritubahiriza n'umukoresha ryubahiriza umukoresha rikubahiriza umukozi rikubahiriza n'akazi hama rero ibyo byose igihugu tugahozotorera koyoko kuko abo bantu iyo badatunganirijwe bahindukira kugora igihugu bikagenda neza Manirambona Richard uhagarariye mu mategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha CATED ndagushimiye cyane namwe inshuti zacu mwese uko mungana murakarama.